Isuku ryo gusukura igisagara mu kuringaniza amabarabara ari hagati mu bisagara eka n'ayakikuje igisagara birabandanya muri zone Cibitoke komine Rugombo. Abenegihugu ubu kwitabira ibikorwa byo gusukura aho baherereye nihikiri ikibazo barinda kumvishwa canke kwigishwa. Dufatiye mu gihe cyahise aho abenegihugu batumva akamaro ko gukora ibikorwa rusangi, ubu biraboneka ko muri zone Cibitoke biri ku muvuduko mwiza, aho babona akamaro ko gukorera hamwe bituma igikorwa kinyaruka kigakorwa mu mwanya muto, kandi ko bitabuza ko ibindi bikorwa vya misi yose ko bibandanya. Iri ni barabara rya pave riva ku Gindwi aho bita ku Mushishi ryerekeza ku bitaro bikuru vya Cibitoke, ricamwo abantu batari bake nubwo ari pave isa n'ikikuje igisagara kigize Cibitoke. Ewe RY'URWARUKA ntawe utokumviriza. Ku munsi wa gatandatu w'igenekerezo rya mbere ruheshi uno mwaka, abenegihugu abajejwe intwaro bafatikanije n'umukuru wa zone Cibitoke barasibuye imiserege y'iryo pave ndetse no guharura ishamba ryegereye iyo pave. Ibyo bikorwa byaraboneka ko vyitabiriwe ku rugero rushimishije. Mwijambo ryashikirijwe n'umukuru wa zone Cibitoke yarashimiye abenegihugu muri rusangi ukungene bitabira ibikorwa by'iterambere. Urongoye zone Cibitoke mwihangiro yihaye icambere kwari kugarukira isuku muri iyo zone aramutswa. Ubu bikaba byifashe neza, akanashimira abenegihugu muri rusangi ingene bitabira ibikorwa by'iterambere muri zone arongoye. Cyangwa n'indi misi heze mama mwabitugaragarije ko mukunda ibikorwa by'iterambere. Bashimire cyane rero indongozi zanyu zibarongoye ku mitumba, mu bucimbiri no mu bunyecumi, ku mwete bagize n'ubwiro ko bararika kugira ngo bamenyeshe igikorwa cy'uyu munsi tuza gukorana. Nongera ndabashimira cyane mwese muri rusange kuntu mwavyitabiriye by'ukuri. Sinumva uko nobivuga, iyo ntaza nari kuba mpomvye. Iyo narindi mu rukana navuze ati ko biri kose kugiriza gukora mbanguka kugira nje kuraba abenegihugu bitabiriye igikorwa natumye ko cyo gusukura iyi mufurege. Rero ndabashimiye. Igihugu ni ciwacu. Iyi pave iri ngaha turiko turayicako umengo ni ibintu bisanzwe, ariko nka twebwe tuvuka aha tuzi ukuntu kera twaca ahantu hameze imvura yaguye. Sinoca rero je kuri iyi pave nk'umuvuka zone sangi pave twaronse twari tuyikeneye, ikanevu yayo yaruzuye igeze ngaha, ivyatsi vyarafutse biriko bija kwimba aya mabuye bashizeho, ndengane numve ko ndamahoro vyo kunda. Narahaciye ndabona ibikwiye gukora, hama ndatanga message barabibashikana none niha amashimeshi kuba mwavyitabiriye. Mu kurangiza tubamenyesha ko intara Cibitoke iriko iratunganya cyane ibikorwa by'iterambere mu gukorera hamwe ibikorwa rusangi, aho hamaze imisi hariko haratunganywa ibikorwa rusangi muri komine Rugombo ku munsi wa gatandatu ushize w'igenekerezo rya mbere ruheshi, bikaba byabereye mu Rukana. Wavreb ijwi ry'urwaruka FM.